Nonge ndatanze mwiriwe namwaramutse ku bakunzi ba BDI Info. Nshimira wowe umaze gukora subscribe kuri no channel. Sino kwibagira nawe wamadufashije kugira ngo ibiganiro by'iwacu bishikire abana bariya. Uyu munsi mpaye ndakora video ndi ku muhanda muraza kumbabarira kubyo nkende ko tuyaga ko kubera amamodoka gumacana cyana amera nka yashiramo akantu kugwamo gatoya. Ariko muraki tubabarira sikumvozi wanje. Ikintu nkene ko tuyaga kuno munsi ni ikintu twigeze kuba tuyaga ko nkitangura runo rubuga rutarakura ngo rushikaho ruri. Ico nkene ko twongera tukagaruka ku buzima bw'abarundi bari mu Burundi eka nabari hanze. Hari ikintu nkene ko tuyaga ko cyane. Imbere yego rero tuyaga kuri ico kintu reka maye ishimira umuntu wari wese amaze gukora subscribe kuri runo rubuga. Nongere nshimire nawe utarayikora bashugasanga uri mushasha maenda gusabe kandi gukora subscribe kugira ngo bizokwame bikorohera kuronka ibiganiro byinshi bica kuri no rubuga rwacu rwa BDI Info Burundian Information bitakugoye. Ikintu nkene ko tuyaga kore ni giki nkene ko tukiyaga ahanini ku Barundi bari muri Zambia, wabura umurundi uri muri Amerika bice bitandukanye, wabura umurundi uri muri Canada, wabura umurundi uri muri Kenya, wabura umurundi uri muri South Africa, Mozambique, Tanzania, Congo, Rwanda n'ahandi. Amurikirana hose uri ukabuzi kuri umurundi wagiye kugira urabe ukuntu uhindura ubuzima bw'iwawe n'umuryango wawe, kugira ngo urabe ukuntu uhindura ubuzima bw'intara yawe cyangwa komine yawe cyangwa umutumba wawe wazuvako, kugira ngo uzosubire mu Burundi utwara isanamu nziza. Ikintu nkene ko tuyaga ko ni ikintu gikomeye cyane ku muntu w'incabwenge na cyane cyane ku muntu amaze gukora subscribe kuri no rubuga. Ico kintu naco ni giki nkene tuyaga ku kintu cy'ubuzima. Murabizi yuko abarundi benshi dusohoka mu Burundi tugiye kurondera ubuzima muri ivyo bihugu kugira ngo turabe ukuntu twohindura visage zacu canke kazoza kacu. Ariko hari abarundi nuno munsi umenga ntibatahura ivyo barimo. Impamvu ndabivuze uko niyi narigeze kuba mvuga ati ndababazwa n'abarundi bamwe usanga bagenda hanze agafata amatungo yiwo yose akayagumiza muri ico gihugu akaguma akorera hamwe kujya kwisiha, atigera yiyumvira ati mbega iyo navuye sinzosubirayo. Ati bimbabaza gute? Bimbabaza ahanini iyo mvuze ikintu ukacumva ariko ntihagira akamaro kikugirira kandi cyari ikintu cyari kugufasha mu buzima bwa misi yose. Nibaza umurundi wari we wese aho uri n'utari umurundi aramaze kubona ibintu biheruka kuba muri South Africa guhera mu itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Marabonye ukuntu baba Barundi nibwo abarundi batagiye amenyekana cyane, bamuzi ko umurundi wari we wese abafisi bangagiye wo mu buzima bw'iwiwe kandi atabakeneye. Abarundi mu baja mu market twaramaze kwiranda, nta bufasha tuba dukeneye kuri leta kuko nubwo tworira gute navyo bitumarira, ni nko gusesa amazi ku mugongo w'imbata. Mwarabonye ibyabaye ku Barundi bari muri South Africa cyangwa aba Nigeria, eka buri muntu wari wese yagiye kurondera ubuzima muri kiriya gihugu. Abari bafise amatungo yabo barahahombeye, amba mvuza abagana, aba Nigeria, abarundi, aba Mozambique, aba Malawi n'abandi barahahombeye. Amatungo yiwabo aribwa, simvuga ngo n'abarundi, yariwe n'ibisiga kuko mvuze ngo yariwe n'abarundi ushumenga n'abarundi babikoze, ariko ni jambo ry'ikirundi niko twakuze turyumva. Amatungo yabo yariwe n'abarundi, yariwe n'abantu batazwi. Kubera iki? Kwa kuyumvira guke ngo je ngo navuye mu Burundi ngo nzosubira ngo ari uko leta ihari ngo havuye. Haba hari imvo zituma umurundi wari wese adasubira mu Burundi canke atiyumvira gukorera umugambi n'umwe mu Burundi. Abandi banga gusubirayo bavuga ati oya jewe narungice imigambi myinshi ipfa.
bakanjye amafaranga nkuraho mpomba ubu nta kintu na kimwe nkeneye gukora mu Burundi. None ganshuti nimba wari wabistakinze muri South Africa ibintu byawe bikaba byahuye na bijya bibazo hungutse iki? Ndibaza ngo mu Kirundi bavuga ngo umwana w'ubwenge yumvira mu gwamo. Hungutse iki nimba afashe ibintu bya matungo yawe ukashira muri South Africa ubino munsi akaba yariwe n'abanya South Africa batayaruhiye? Hungutse iki? Cyo kintu nkeneye ko tuyaga. Igihe mvuga ati muhungu nimba ufise ibintu byawe muri South Africa ibikaye ibice 50 ibindi 50 bike mu Burundi, bamwe bambonye nk'umusazi. Nabivuze nko kumenga nari nabirose, nabivuze nko kumenga nari nabirose. None si ibintu byabaye. Nimba rero uri umurundi uhora urankurikirana uri no mu kindi gihugu atari South Africa, kijya kintu kirakwiye kutubera icigwa. Kijya kintu kirakwiye kutubera icigwa. Ibyashikiye abarundi bari muri South Africa cyangwa undi munyamahanga wari wose ari muri gihugu cya South Africa, byashikiye Afrika yose, byashikiye isi yose, ntaho bitababaje. Nimba nawe rero uri umurundi byashuka ugasanga warababajwe warigeze kuburungika ibintu byawe amafaranga yakugira ukorerwa imigambi mu Burundi ntibayigukorera. Mu Burundi cyangwa mu Kirundi hari imigani tukunda guca ngo utariho afatwa nk'utariho nyine, afatwa nk'uwapfuye. Kirazira kurungika inoti zawe udafise umuntu umwizigirwa 100%, noneho abizigirwa baraheze. Nimba umaze imyaka 10 onanirwa gute kurondera itike giwawe ngo ugende ugere ibintu utuntu twawe udukore mu mwaka umwe wongera usubire? Byo kunanira gute? Twarize rero muri bijya bintu. Nizere rero nimba uri umurundi warankurikira naho uri hose, sindirirwa ndakuvuga ngo urumva ngo aho uri ngo igihugu urimo, aho uri hose umenye yuko aho atari wanyu. Kubera iki? Bashobora kukwirukako, bashobora kukujya utwawe ntihagira aho witwara, bikaba biraheze. Kandi cyane cyane murabizi yuko abarundi iyo twibereye mu mahanga twaramaze guharurwa nk'ibinebwe. Twaramaze guharurwa nk'ibinebwe nkuko nyakuba umukuru w'igihugu yabivuze. Were pambana n'ubwo bunebwe bwawe buguteza imbere. Nimba udakeneye gupambana n'ubwo bunebwe bwawe ngo buguteze imbere, witeze imbere kandi uteze imbere aho wajuva. Nturabe ngo urumva ngo bivugwa mu gihugu ngo politike y'igihugu. Ibyo ntaho bihwaniye n'ubuzima bw'iwawe. Ubuzima bw'iwawe nukwirondera wewe by'iwawe bizogutunga n'abana biwa n'umuryango wawe. Muri ko muna rondera witeze imbere urungike cyangwa utaye makora imigambi hamahongera usubire. Ahanini nibwo butumwa ni naco kintu nari nkeneye ko tuyagako. Rondera urondera umere kujya kwikimonyo. Ikimonyo no muri Bibiliya baracanditsemo bagifise budget y'ubugesera. Iyi imvura yimirije kugwa gitura ibintu amezi 3 yose gitwara mu mwobo, kivuga tanzoza ndasoza ubwanwa gusa, sokoza ubwanwa njya ko kumuse nkava kumuse nkagenda ari ya kumuswa wumye ni nk'imikati. Nuko ukaba nawe ushaka kwigumira hiyo nasho bitwaye, ariko umunsi wagize ikibazo ntuze wongere ngo ukome induru ngo urumva ngo leta aradutereranye, kuko nubundi turi binebwe. Niko bimeze. Nuko nico kintu nari nkeneye ko tuyaga. Sinkeneye kurandira wewe ukaba uri mu Burundi waho uranyumviriza, ukaba uri muri Mozambique, Kenya, South Africa, Canada, Europe n'ahandi. Wicara ubizi yuko aho wicara atari wanyu. Investisa iwanyu, investisi wanyu. Yego naho umuntu adahombera bije byababaye ko no mu Burundi bishobora kuhaba ugahomba cyangwa ugatakaza utwawe nkuko Radake yahishije amamoto, ariko ryopfu muri wanyu kavuga ati byariwe nabi wacu nta kundi narahigiye. None biriwe n'abanyamahanga nuhige nuakure n'akantu nagatoyi wizeho wowe uzoca ubuwana.
hariho n'abandi bantu rero nkene yuko ncampereza ko hariho n'abandi bantu b'abarundi bafise ingeso ngo je ngo navuye mu Burundi ngo nkwevye intwaro yego bibaho hariho n'abavuye mu Burundi bangajwe ivyo byose bibaho hano undi aca yitwaza ngo je ngo sinzosubira mu Burundi ngo irya ntwaro itahavuye ugasanga nta n'umuntu umwe yigeze amwirukako yarashishwe yaranukiwe ngo sinzova mu Burundi ngo sinosubira mu Burundi plito ngo irya ntwaro itahavuye demuta none wewe iyo ntwaro izohava gute wowe uri hanze ahubwo nagira wowe ni wowe pambanye imbere kugira urabe yuko hogira ico hinduka nimba muri benshi nimba turi benshi tuze turabe ikizohinduka erega intwaro ntushobora kuyanka ushobora kuyanka ariko nibikubuza yuko uterera iciyumviro kandi kirama intwaro wabonye yuko atari nziza terera ivyiyumviro vyotuma iba nziza mugabo hariho n'abandi uzawumva ngo satani ntakizwa ngo nubwo wo muhamagara mu mukutano mwijuru ntiyogenda ngo azi yuko bose amuhuragura ariko siko bimeze terera ivyiyumviro cyangwa ube serious n'ubwo buzima bw'iwawe mu gihe wavuye mu Burundi ata muntu umwe yakwiruka ata muntu umwe yakwirutse ko ata makosa wagirizwa nico kubuza yuko ugenda kugira icyo uterereye mu buzima bw'iwawe cyangwa mu buzima bw'igihugu kugira ngo uteze imbere umutumba wawe igihugu cyawe cyangwa province yawe cyangwa commune yawe uvamwe je nivyo kubuza andazi yuko hari abo ndiko ndavuga amajambo yiwanje umenga mpahenda yasuka kuyibuye ibuye niryo ritamera bitanaga ariko kunshabwenga no majambo arimo code ikomeye cyane wamupeti ngo amadese ati ni code y'akazi nanje harimo code ikomeye cyane nivyo binari nkeneye ko tuyaga reka nce ngira ko nshimira abantu mwankurikiranye kuva ku ntango gushika ku mpera ndabashimira nongera mpapore abarundi bose bari muri South Africa bagiriye ikibazo ariko nizere yuko twahigiye ibintu byinshi bikomeye vuba ndagaruka n'amavideo menshi kugira ngo tubandanye wa mugambi wacu kubandanya dutera ivyiyumviro bishobora gufasha abarundi bari mu Burundi no nyuma yo Burundi twongera tugira ico duterereye ku migambi y'iterambere ry'igihugu n'iterambere ry'abarundi murakoze cyane ukaba ufise ico uterera muri commentaire giterere muri comment section commentaire iruguruye canke ikibanza cha commentaire kiruguruye ku bwanyu ku bwacu mugico muterereye murakoze cyane ariko ico nosaba umurundi wari we wese ari hanze ntuze wishiyemo code ngo urumva ngo zota mu Burundi ngo urya ntwari habuye oya uzopfiriyo uzosaziriyo ahubwo wewe pambana n'ubuzima bw'iwawe politike ni kuraba bijya ni vy'abandi nivyo bagiriwe amahirwe bayishikamwe bayihonyogazamo ikirenge manayungukiramwo nuko murakoze cyane ndabashimiye cyane rero mubandaye mugiye ibihe byiza aho muherereye hose ndabakunda cyane I love you so much bye